ya mifuko y'imiceri n'imifuko y'ibiharage ubu babanze bayihagarike badukorere iki kintu abanyagihugu dutekane twigumire mu zacu. Radio Television RTBB Nivigiza Juburundi bwiza. Murabona ko nyakubahwa Mustanteri yageze hano, murabona ko nyakubahwa Buramatari yageze hano. Nukuri ndabasavye mu bakomera amashi n'intambwe ya mbere itwereka ko Banyagatumba tugiye gukira. Rero twebwe turi nakababaro gakomeye cyane, murazi ibihe tumaze imyaka igera kuri 4 twamaduhura n'imyuzure. Iyo myuzure rero imaze gushika ngaha mu Gatumba, abayene gihugu barahungabana, twese tugahunga atutagira iyo duhungira. Kandi bica bikora no ku ntwaro, bikora ku ntwaro gute? Bikora ko kuko nayo ikiguma yiruka inyuma yacu ije kudufata mu mugongo iraba ingene twobaho. Ariko rero ko bashitse hano bakibonera ibibazo dufise, twabazungurukije hose, twaberetse aho amazi yinjirira ava muri Rusizi, kuko benshi bagiye bavuga ngo ni mbizi ibira mu Gatumba. Nta mbizi hari, ni Rusizi rumena rukinjira mu gisagara rugatuma abene gihugu bahunga. Rero twagomba tubasabe ko babibonye ya mifuko y'imiceri n'imifuko y'ibiharage ubu babanze bayihagarike badukorere iki kintu abanyagihugu dutekane twigumire mu zacu. Nukuri turarushe iki kintu giheze kubagiza amazi ntasubire kwinjira mu gisagara bakoze. Kandi twagerageje kubereka ingene iki kintu cokoreka bikozwe n'uburyo bodusahiriza buciririkiye n'inguvu za bene gihugu, tukabikora tugasubira gutekana. Ngize ngo tugire uhoraho Imana twese niwe aduhangaza. Murakoze. N'akarorero kuzanya imashini yodufasha kwimba ngo twubaka amadigi bisa amafaranga ko kugura iryo vu turikura hariya canke turishobora gukora transporta bisaba amafaranga. Ivyo rero twabonye ko turi kumwe twese birashoboka nivyo twoja hamwe, umwe wese ofisi ijana ofisi bitana gatanga, mugabo bisaba yuko tuba assiste n'inzego z'igihugu kugira ngo twifuza gukingira umwene gihugu, mugabo kandi twabikora mu muco. Tumaze kubibona rero twaragiye hamwe n'ishirahamwe ry'imvukira turakora inama ya mbere, turabona yuko hakwiye kubaho intervention ya prive. Twisunze itangazo ry'umushikiranganji yadusavye yuko twogira ibishoboka kugira ngo dukinge ibishobora kuzokononekara umuzi ubigize gute utebye. Rero twabonye yuko twoja hamwe tugatanga intererano kugira ngo ibishoboka tube turabikora mu kurindira ko leta mvyeyi idufasha. Uburenganzira twifuzanya kuba Buramatari nuko modushigikira ubwa mbere na mbere ivyo dukora mukamubiza. Twateguye n'amakete, mugabo bugikete ntirivuga cane. Twifuza rero uburenganzira bwo kwegeranya bene gihugu tufashijwe n'intwaro, tukabasigurira umugambi tugiye gukora, tubaye ngombwa tugafashwa n'abahinga bakaduharurira ibikenewe, hanyuma tugatoza intererano kubishaka kugira ngo turabe yuko ibikenewe byoshobora kuboneka. Ubwo burenganzira rero twifuza, kandi tukibaza yuko hamwe mu dukundira mwemwe twaramaze kubikora, twaragiye hamwe turuguza konte abakadre dufise babona kuko turamenyereye kuza mu bene gihugu iyo umuzuri wamaze gutera tukazana uduharage, tukazana umuceri, tukazana amahema, mugabo twabonye ko ayo mafaranga twakoresha muri ivyo bikorwa twoyashiramo kugira turako twashobora kuzibira imihura icamwo ayo mazi yarusigaye ngo itere abene gihugu. Rero twifuza uburenganzira, uruhusha, kandi tukifuza n'impanuro n'imbono mwoduha kugira ngo tubikore neza, dushobore kugira gute dushobore gushika ku ntumbero nziza. Ejo hawukera abene gihugu baze biruhutse bone yuko bafise kumbura indongozi zaserukira n'imice yose nuko. Radio Television
RTBB n'ijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.